Mu nkuka ya misa, Musenyeri Anatole Rugirinyange yaramenyesheje ko igikenye canke ubugizi bwa nabi ubwo aribwo bwose atana rimwe vyigeze biba umuti urama w'ibibazo, nyabona ibiganiro arivyo vyama biba umuti nyawo w'ibibazo. Tumenye ko ubwicanyi ubwo aribwo bwose, wica umuntu umwe, wica babiri canke benshi, kamara ingana, tumenye ko iyo ngendo yo kwica ubwicanyi ntibwigera na rimwe buba inyishu y'ibibazo canke ingorane. Yaba amatata yariyo yose, inyishu si ugukoresha igikenye, si ugukoresha umuheto, inyishu ni ugukemura ibibazo mu biganiro, mu mwumvikano, mu mutekano ntangere. Inyishu si ugukoresha igikenye, si ugukoresha umuheto, inyishu ni ugukemura ibibazo mu biganiro, mu mwumvikano, mu mutekano ntangere. Iyi si inyishu y'ibibazo. Kwica ahubwo abishe bandura umuvumo. Yaba umukuru w'igihugu cacu, baba abarundi bari mu gahinga canke bari inyuma y'ibigwanisho nka Red Tabara, nta kindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Akindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Hari uwavuze akajambo kabwiwe n'umunyafurika w'epfo mbona gahambaye rwose kandi keza, ati umuntu afise inguvu niwe akwiye kuja kuganira, niwe akwiye kuja mu biganiro, kandi ico kitabaye inzi ko ayandi mayira hari ico azodushikirako. Ico kitabaye inzi ko ayandi mayira hari ico azodushikirako. Niho rero ngira nti ububasha umwe wese yiyumvamwo ni bumwe, hariho ugutinyuka kuja kuganira n'abandi, naho woba ufise ubushobozi bungana gute, wewe uri kuraganira na mugenzi wawe, urabona icyo amaze, urumva icyo yifuza, urumva ingene na cya kindi yifuza nawe ushobora kukimufasha, maze ya mahoro mwayakoreye muri babiri, muri ijana, muri ibihumbi, agashobora kurama gusumba uko wewe uyakorera uri umwe. Ikindi nibwira nuko ata murundi yoshobora kwitwa umwana w'umuzanano, nta numwe, twese turi bene Burundi, tungana twese. Uko kungana kuduha nanone umutima wo gukorera ubwo Burundi, twese twiguye inyuma, ata numwe yibabarira, ata numwe ashira mu nda yiwe gusa. Niho rero ngira nti Burundi nukuri twegerane, tubumwe. Burundi emera uganire, Burundi emera uganire, uganirize abana bawe utabatinya. Ntaho ikiganiro kigera kiza ari icy'ubusa. Nibwira yuko ari ikiganiro cyo gukiza Burundi, bumve ingene ubwo guterera iryo terambere, ayo mahoro, iyo neza ukeneye, kugira ngo nawe mu makungu ushobore guseruka uberewe kandi ukomeye. Icyo nicyo rero nobwira umukuru w'igihugu cacu, kandi ndazi yuko atovyanga, abona yuko ariho uguhirwa k'Uburundi kwa nyako guhagaze, ariho koza gutebuka kandi kugasanganirwa na bose, ariho koza gutebuka kandi
kugasanganirwa na bose. Nguko uko muri iyi si kuva kera abafise ububasha bashobora kwama bagomba kugira abandi, kubuza abandi bariko barakora ubutumwa bwabo bwiza kuvuga no kubandanya bakora ibyiza, kugira ngo ububasha bwawe ntibuhave bukuvako, aho nawe wokoze nkabo cyangwa ukabarusha, kugira ngo abantu baguhitemwo kuko warushije abandi gukora ibyiza. Muca mutegera ko kwaka abantu uburenganzira bwo kuba bakivuga no kuba bakigira icyo bakora ataho bitaniye, ataho bitandukaniye no kubapfunga. Ubujije umuntu kuba akivuga no kugira icyo akora, naho atabarashika muri za mpome zine uba wamaze kumupfunga. Aha ariko ikibazo tubwirije kuza turibaza twese mu byo dukora ni iki? None iyo tubyifashemo gutyo hari inyungu bizanira abo dushinzwe canke riho turabahombya? Ku batabizi, mu gihe Perezida Cyprien Ntaryamira nyenecubahiro yagenwa ngo atware igihugu, twari mu kaga kuko hari harabaye nyene abantu bari bishizemwo ko ari bo bonyene bashoboye kandi babwirizwa gutwara gushika ku muhero w'isi, ku buryo hagize abatari muri bo bavyura umutwe ngo nabo bagomba gutwara, baca babakinyiza n'ukumena umutwe bakawumena. Perezida Melchior Ndadaye nico yari yanse, ati nta mwana n'ikinono, umwe wese naronka amahirwe angana n'ay'abandi. Murazi ko yahavuye abizira. N'uyu Perezida Cyprien Ntaryamira rero bari basangiye urwo rugamba bw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa, abarenganywa. Yari umuntu yitonda, murabizi abamuzi, asa mbere n'uciye bugufi, ariko yamashira imbere inzira yo kuganira mu gutorera inyishu ibibazo. Ntaryamira rero bari basangiye urwo rugamba bw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa, abarenganywa. Yari umuntu yitonda, murabizi abamuzi, asa mbere n'uciye bugufi, ariko yamashira imbere inzira yo kuganira mu gutorera inyishu ibibazo. Murazi noneho ko n'isanganya ryamuhitanye yaravuye mu biganiro byo gufasha akarere gutorera inyishu zirama ibibazo by'amahoro, yaravuye mu biganiro. Ivyo rero turiko turavuga ni vyabaye mu gihe cabo ba Perezida Cyprien n'ababakumira bari ku butegetsi. Ivyabaye nivyo bibwirijwe kuza biratwigisha kugira ngo turabe ntidusange natwe twabiguyemwo tutabizi, kuko harabibaza ko isi itangurana nabo, bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo, kandi barabonye ko ayo mayira adashika, kuko bibaza ko isi itanguranye nabo. Nk'ubu none tuze turibaza, twubahwe kuza turibaza utubazo tubiri canke nka dutatu muri iki gihugu cacu aho duteye c'Uburundi. Ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka, ko ako gatima
kariko karatwinjirana boba barira busema. Ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose, kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera nkumbure abashobora kubyivangamwo. Ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Mbega kumengo muri iki gihugu cacu hasigaye hari abantu, amashirahamwe, imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira ico ikebuye ku mugaragaro, ikebuye kw'intwaro. Bisigura iki ku by'uburongozi bwiza? Nyabuna ibi bintu byabaye muri kahise kandi dutera ibyatsi, nibize biradufasha kuza turikubita gashi, ntitwame dukora ibyo abandi bakoze kandi tubona aho byagiye birashikana iki gihugu cacu. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, nshimye kubibutsa aya majambo adasanzwe aba bakozi b'Imana bashikirije ku minsi itandukanye batavuganye, ariko bakavuga ibintu bimwe. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu, kumbure aya majambo mushobora kuba mutayumvise, nico gituma ndayasubijemwo kugira ngo nimba mutarosa akaryo ko kuyumviriza muyumvirize neza. Bose bahuriza ku kuvuga yuko ibiganiro ari wo muti w'ingorane zose. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu, none aba bakozi b'Imana vy'ukuri boba barihenze mu kuvuga ayo majambo? Aba boba ari abansi b'u Burundi? Boba banka abanyagihugu urunuka mu gusaba yuko haba ibiganiro? Canke utemera ibiganiro niwe aba ari mubi ku banyagihugu kuko abagomba kubakwegera karambaraye? Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, aha ntiwoba babigize, ntiwoba bavuze aya majambo kubera bafitiye impuhwe abanyagihugu bariko baramererwa nabi kino gihe? Aya majambo rero nyiricubahiro mukuru w'igihugu niyo nashimye kubibutsa. Ndizeye cane ko mugiye kugira ico mukora ku bw'aya majambo. Ndizeye ko ibiganiro bigiye gutangura mu minsi mikeya, kandi ndizera yuko utokwirengagiza impanuro nk'izi, impanuro wahawe n'abakozi b'Imana. Kurenga ku mpanuro z'ukuri navyo ntivyama vyerera abantu. Reka mbe ndizeza abarundi ko ibintu bigiye kugenda neza, kuko nyiricubahiro ndazi neza yuko izi mpanuro ari impanuro zikomeye cane ku buzima bw'igihugu. N'impanuro hamwe zisonewe igihugu c'u Burundi coca cogorora kikaronka amahoro arama. Twese nyiricubahiro abarundi twipfuza amahoro n'iterambere birama, kuko ibiganiro bibaye ababirimwo babivamwo batoye umuti urama. Imana yo mwijuru rero nibampezagirire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose